Kazoza FM. Be your own boss. Ego jewe nitwa Denis Shimirimana nkaba ndi umunyamabanga mukuru w'igisata c'abikorera utwabo mu Burundi mu mfunyapfunya mu gifaransa bita CFCCIB. Ego kindanje shinga uno munsi imbere muri ino ndwi yose turafise igikorwa gihambaye no kuvuga ihuriro ry'abagwiza tunga bazova mu gihugu ca Nigeria barameza mbere no gushika baza guhura n'abagwiza tunga b'u Burundi mbere novuga hakaba hariho n'inzego za leta ziba zifatanye no kumenyekanisha novuga ari bikoresho ari byo u Burundi canke Nigeria buhingura dufatanye ne Burundi nk'irya Agence de Développement du Burundi yahora yitwa API na hari iwabo hariho inzego beninzo mbere rero ku Burundi ivyo bikorwa bizokugurwa ejo na nyene cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Ndayishimiye Evariste hazoba hariho n'abashikiranganje no mvuga umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu hazoba hari umushikiranganje ajejwe ubudandaji amahinguriro gutwara abantu n'ingenzi hakaba no ku ruhande rwa Nigeria hazoza umuntu novuga afise igihagararo c'umushikiranganje wa mbere bamwita umunyamabanga mukuru muri leta ya Nigeria ko bobo nta mushikiranganje wa mbere bafise niwe rero novuga afise igihagararo c'umushikiranganje wa mbere naho nyene akazobazananye n'abashikiranganje uw'imigenderanire ya Nigeria n'ayandi makungu n'umushikiranganje ajejwe ubucuruzi donko kudandaza na hamwe n'amahinguriro n'ibindi hanyuma rero twiteze ko hazoza abagwiza tunga bavuye muri Nigeria bashikijana bakazoza baje bazanye ivyo bakora murabona biragoye n'indege bazozana bike byo kwerekana ivyo bakora ariko natwe twarahimirije ngaha amahinguriro abagwiza tunga amabanki ko nabo boza kwerekana ivyo bakora ego murakoze cyane numva yuko ari ibintu bikomeye cyane ego numvise neza yuko mbega iki kibazo ca mbere canje kubera iki Nigeria no vuga murabona yego Nigeria kurubu atari Ghana atari Botswana Egypte novuga ko ambassade ya Nigeria ngaha imaze iminsi ico gikorwa burya ambassade ntimaze imyaka myinshi murabona aho ari korera hajya kuri Avenue du Large ihavuye imukira mu Kabondo yaravyipfuje mbere burya n'umwaka uheze haraje umushikiranganje w'imigenderanire na Nigeria n'andi makungu mbere bamwita umushikiranganje wa leta mu gifaransa ministre d'etat azazananye n'abagwiza tunga bashikanka 200 baje novuga gutata kuraba ingene bimeze hanyuma rero turavugana bavuga bati rero tuzogaruka ubu rero baje gushitsa ivyo twari twasezeranye ariko rero umuti kubera iki Nigeria burya rero Nigeria iyo bariko baravuga bimwe mu gifaransa bita produit intérieur brut no kuvuga nk'amafaranga yinjizwa mu gihugu burya Nigeria n'igihugu kinini ubu kiriko gifise abanyagihugu baba imiliyoni 220 no kuvuga rero muri bimwe mu gifaransa biragora guhindura neza mu kirundi bita PIB ubu nibo ba mbere muri Afrika turetse ko aribo nabambere mu banyagihugu murumva rero iyo rero mu mahinguriro bariko baratera imbere twasanze aho kwama twibaza ko
tuzorahura ubwenge buraya tuzorahura ubwenge muri Aziya dushobora kurahura ubwenge kuri bene wacu babirabure b'abanyafrika bimwe mu gifaransa twita coopération sud-sud kandi kuri ubu tugasanga kurahura ubwenge bishobora kudutwara amafaranga make ariko ibindi navyo nuko twipfuza tuti ko bamaze kugira kure mbega ubwo ntako dufasha no ku mahinguriro dufise bakatwereka ubundi buhinga bugezweho dufate nk'akarorero ni waba wahora uhingura dufate reka mfata imbombo uhingura imbomba 500 ku munsi bakakuzanira imashini zihingura miliyoni 2 ku munsi ivyo nari kubivuga no kuri kwitomati nari kubivuga kugwiza umwimbo hanyuma ico rero nibaza rero ko ari ikintu gikomeye naho Nigeria ari kure ubu isi yarabaye novuga nk'ikigwati ego mu gifaransa niho tuvuga c'est un village planétaire kuba b'abajene babumva igifaransa n'abandi ko kubera ubuhinga ngarukana bumenyi kuko mbere kugira ivyo bintu tuzobishimangire bizobandanye tuzogenda dushizeho urwego rw'abagwiza tunga rurimwo abantu bo muri Nigeria no mu Burundi kuva mu kwicumi tuzoca dutangura kugira amanama duciye kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi bw'amazumu n'ibindi kugira dukurikirane ingingo zizoba zafashwe bizoshika rero naho tuvuga tuti aho twagiriye amanama tutabonana reka tugirire amanama tubonana kuri ubu muri ico gihe tuce twebwe tugenda nko muri Nigeria canke baze ariko twe nk'igihe tuzojayo tuzora babwiza tunga tujana bagire n'ingendo shuri baze biza ubuhinga bushasha bwo gukora canke baze bumvikanye n'aba Nigeria bati twe twokora ibintu hiyo ibinebe ivyo tubigira kuko iyo bari ko baravuga gwa rudandazwa murabona ko hasizeho urwego kuri Afrika mu gifaransa bise zone libre d'échange continentale africaine burya twasanze muri Afrika 85% kwijana by'ibidandazwa tubigura hanze ya Afrika hari ibyo twokwihingurira 14-15 nivyo abanyafrika badandaza hagati yabo ikintu rero cambere cyo gushirako mbega ho kanza kugura muri Buyapani hakonza kugura i Dubai hakonza kugura muri Malaysia ibintu byo babiri muri Nigeria ubwo sinoshorera igihugu cyo muri Afrika ivyo rero navyo nyene birimwo kugira twebwe abanyafrika dutezanye imbere hanyuma murumva hakonshorera umuntu wo muri Brazil noshorera umuntu wo muri Afrika y'Epfo hanyuma rero tukibaza yuko hari ibintu bizotera bije imbere kuko nk'ubu izi ndege zitwara imizigo twita avyo cargo igihe zohaba nubundi burya hari imiti myinshi vy'iburaya n'indege dusanze rero hari inguriro y'imiti ririra gose tugasanga baduhaye ku giciro kizimbutse none twosubira kugurira gute imiti mu Budagi canke mu Butaliyano ntisubire kubura canke kuri ikaza no ku giciro kizimbutse turavye ivyo kuko murabona iburaya abakozi barazimvye ico bita umushahara muto mu gifaransa kimwe bita SMIC salaire minimum interprofessionnel garanti iburaya bari mu maero 1500 ariko twebwe nivyo binatuma ibintu tugura iburaya bizimba ugasanga aho umuntu apanze nko ngaha nk'aka kumba turimwo gapanzwe nk'amayera 500 ku kwezi ivyo byose bituma ivyo bahingura bizimba ariko rero twe muri Afrika kubera abakozi bazimbutse murabona sagasheshwa rumuri twebwe umufundi yubaka ni 10,000 ku munsi no kuvuga munsi y'idolari 5 no kuvuga akoze ukwezi kose iminsi 200
no kuvuga idolari 100 Ego. urumva rero guhembwa idolari 100 no guhembwa idolari 1500 sico kimwe Sico ni mwakora kumwe. ntibakora kumwe Ego. aricyo gituma rero dushaka gushira imbere aya mahinguriro yo ngaho iwacu urudandazo hagati iwacu turabe ko abene igihugu twoborohereza ibintu bikazimbuka. yego cyane Je nari mfise akabazo kamwe urumva muri ivyo byose mwasiguye iyo some izoba hakaza abagwiza tunga bavuye muri Nigeria bagasigura ingene bo bakora kuri no samirizi turakunda guhamagarira cyane ugwaruka gukora kwitunganiriza imigambi mbega nigiki mu majambo make nigiki ugwaruka nk'abariko baratwumviriza no munsi ari utagiye abahereje kwiga canke niwo bakija kwishura nigiki azokuramwo abo bagwiza tunga nibaza ko ara wovuga ati je ntaho nzoronka ndabakura sinzoja kuri Zion ngo ndabaronka nigiki ugwaruka rw'Uburundi ruzosigarana rukaronka nk'akarusho haheze iyo some ndamunganira gatoyi n'iki wanje kigomba gusa nyine nico yavuze ugwaruka ariko si n'ugwaruka gusa ashobora kuba ari umuntu ariko aradandaza ariko ni mu ntango ari mu ntango mbega bo bazoshikirwa kisori secteur ziri vize ko numvise abagwiza tunga ndabizi neza yuko bikora ku mpande zose z'ubuzima ariko bizofata igihe kingana iki umuntu afise akazembure akabutike muri quartier ariko aratwumviriza hari ikintu bizomukorako canke ni aba bafise amasoko tubona ngaha tuzi bamaze gutunga byarangiye nibo bazobandanya bagenda muri Nigeria batunganirwa canke nuriya mutoyi wese azoshikirwa bimeze gute jewe cyane kuvyerekeye ugwaruka twebwe muri chambre de commerce hajya turafise n'igisata kijejwe ugwaruka ni ikintu rero dushira imbere ni ukuvuga rero burya rero igituma icambere na mbere abatazohashika nibaza yuko uno munsi ku mugoroba aha ku radio n'ahandi turabashikiriza kimwe mu gifaransa bitariye kugira bazobikurikirane bizoba en direct mbere ikibiriraho bazoshobora no kubaza n'ibibazo nukuvuga ko abantu bazoba bari muri Nigeria batashe tsino abarundi batashitse kuri Zion Beach abarundi bari muri America canke mu Bubiligi canke bari muri Arabia Saudite bazobaza ibibazo ico ni cambere ca kabiri bazocahe tuzobaha ntiraboneka iyo ntunze turaza kuyibashikiriza ntiturenza saa 9 tutarayibashikiriza kugira muyi shikirize ugwaruka bashobore kuzobikurikirana kuri Android yabo hanyuma rero mutibisata mubona mushimikira ko nibihe aha rero bisata dushira imbere ni gisata c'uburimyi n'ubworozi ivyo rero bica bijana no guhingura ibivuye mu burimyi n'ubworozi muti kubera iki igihugu c'u Burundi naho bavuga ko ari gito ni gito ariko burya nagira ndababwire kubera dufise amazi imvura igwa amezi 8-9 kuri 12 tukaba dufise imyonga n'inzuzi zuzuye Burundi no kuvuga ko n'umuci dushobora kuvomera tukavomeza mbere n'ubuhinga bwa none ikintu cambere tuza gushira imbere n'uburimye ubwa mbere na mbere kugira turonke ibifungurwa bikwiye ica kabiri kugira ivyo bihungurwa bihingurwe abo gwaruka bajene baronka akazi kuko bica bizana kimwe twita plus-value mu gifaransa akarusho hanyuma dushobore no gushora tuzoshora muri Nigeria tuzoshora aha muri EAC nivyo mbere dushaka gusigurira aba Nigeria tuti nimuze munzana amahinguriro kuko uwa Kongo yinjiye ibihugu ndwi ubu dufise hafi miliyoni 270 isoko rinini cyane n'isoko rinini hanyuma rero kubera rya soko rusangi turimwo bikimwe bita mu gifaransa marché commun mu congereza common market protocol no kuvuga ko ibyakorewe ngaha mu Burundi bifise ca kidodo bita certificat d'origine ko vyakorewe ino bishobora kuzogenda bigashika Kinshasa bigashika Juba bigashika Nairobi no kuvuga ko umuntu aje kuzana umutayi we ngaha isoko rirahari ica kabiri mujya muri ko murabona
turi mu mutima wa Afrika hajya Burundi dusanzwe turi muri Komesa dusanzwe turi muri EAC ariko dusanzwe turi muri ryashirahamwe ryo muri Afrika yo hagati CEAC yego novuga rero yuko twoba turi hagati na hagati y'amashirahamwe y'uburere bizokoroha ko ibintu ibidandoza bishobora kunyuragiranwa bihaca hanyuma mbere bikaca tworoherezwa n'iki kiyaga Tanganyika burya rero murazi yuko tumaze twipfuza kwinjira muri SADC ariko nyakubahwa umukuru w'igihugu ca Tanzania aho yazina umwaka uheze Mama Samia yaratubwiye ko azodufasha ko Burundi bwo kwinjira muri SADC harya rero kubatabizi twinjiye muri SADC turashobora kuca twugururirwa umuhora w'ibidandazwa bija mu bihugu vya Afrika y'Epfo dukoresheje indarayi igari ya moshi mbere ingorane dufise kuva aho Tanganyika iherera kuri ca kivuko ca Murungu habuze gusa akantu kangana n'ibirometero nk'amajana 230 kindarayi twoca dushika muri Afrika y'Epfo twoca dushika Durban nukuvuga hamwe umuntu apakira ibidandazwa muri gari ya moshi mu kondarayi bikava muri Afrika y'Epfo bikaca bishika Murungu navyo rero buryo urudanzwa ruje n'indarayi rurazimbutse ruje n'amazi rukazimbuka gusumbya ibi bintu biza n'ikamyo kuko twaravyicanye n'indege kuko ibintu biza n'indarayi bikaca bica mu mazi twasanze igiciro kica kigabanuka 40% ivyo ari ibintu rero no kuvuga dushora utaba jeune rero bazoshikirwa gute no kuvuga ko muramaze kubona nk'ibi bintu twita ivyamwa by'u Burundi barabivuga ko biryoshe jewe nukuri iyo njiye Buraya nukuri mu 2017 kandi aho simbesha naraguze ivoka isanzwe ntonya mu gihugu c'Ububirigi ndayigura ero zitatu nayo arengeye amahera 10,000 ino rero 10,000 uhakwa kugura ikivumvu c'amavoka ngoro ivyo bintu akacagura imwe nukuvuga ko rero nk'igihugu rero cyose ca Nigeria ari igihugu kirimwe abantu benshi buryo uri kurondera isoko ubanza kurondera igihugu gifise abantu benshi nk'Ubushinwa ukarondera ibihugu nka Nigeria ukarondera ibihugu nk'Ubuhindi nukuvuga ko nuwoshora amabungo agashora amavoka muri Nigeria nayo amavoka y'amarundi uyariye n'urutoko ucirako aragaruka ego Mr. Kai kuko opportunity ari nyinshi hanyuma rero ikindi naco nuko burya rero usanga ya amahinguriro ya kera wasanga ari amahinguriro aja ahantu hanini ariko usanga utumashine duto tuza mu kantu kangana n'imetero 10 ku metero 10 ariko kakakora ibintu ivyo rero abajene ivyo nivyo bategereza kuza barajamwo hanyuma rero nagira mbwira abajene ko ubu hariho turetse ijya banki y'abajene itanga ingurane kuri ndwe kwijana ubu una banki nkuru y'igihugu yaruguruye ikintu igisata cyo gukurikirana izo secteur porteur de croissance mu gifaransa bazita secteur prioritaire et porteur de croissance no kuvuga ibisata bituma ubutunzi bw'igihugu buzamuka kandi n'ingoga bahama banki kuri 2% ayo mabanki nayo ntashobora kurenza 8% ariko iyo mwabiganiriye baraguha no kuri 6% 7% ivyo byose rero bica bituma na banki nkuru y'igihugu abantu yahaya ayo madeni bashobora no kuronka na ya mafaranga y'agaciro kugira bagura utumashine two gukoresha mbere nagira ngire ko ndababwira nko gushika mu kwezi kwa kabiri mu myaka nk'ibiri no kuvuga umwaka wa 2020 2021 n'igipande gito cy'umwaka 2009 berbe
kuri ayo mafaranga yatanze n'amabanki y'ubudandaji bari ko baregereza imiliyaridi 500 z'amarundi bamaze gutanga muri ivyo bisata kuri iyo ngurane itavuna. Ego umwanya rusa n'uturega ni saa 2:44 ariko turi kumwe n'uwaje kutubwira ibintu vyiza kandi nibaza yuko bifise akamaro ku gihugu cacu. Reka rero dusubire twibutse abariko baradukurikirana urwo rubanza ruzobera hehe, usubire gwibutse ubwo ariko abantu bafashe iradio mu nyuma amatariki, hanyuma nkuko mwavuze tuzoronka akaryo ko gushobora kuronka lien kugira abantu bose badatumiwe kuko bose niboshika aho urubanza ruzobera bazobikurikirane akanyirwanya. Ego urwo rubanza ruzobera aha kwitanganyika hamwe kuri ya restaurant bita Zion Beach, bamwe bahita kwa Sion, ni harya hirya ya Cercle Nautique, ni harya hirya ya Safari Gate. Hanyuma ruzotangura ejo mu gatondo, niho ejo itariki 27 ku munsi wa kabiri, niho nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi azovyugurura. Hanyuma tuzoca duheza ku munsi wa kane. Mbere ku munsi wa kane abo bashitse tubatamireza ngaha mu gisagara ca Bujumbura, tubereke Tanganyika n'umuyaga wa Tanganyika nimeze, bahonje n'agakeke, ndazi ko bazogenda bifyeta, baca bagaruka kuko no mu bisata twipfuza ko bojamwo ndetse vyaburimyi ndetse ibintu navuze sinari nabivuze ibi by'ubutari n'agataka, turiko turipfuza ko bodufasha no mu bintu vy'amase y'ikizungu kuko amase dufise nakwiye, turipfuza ko bodufasha mu bintu vy'amasima, murabona isima buseko nikwiye, ariko turipfuza ko bodufasha no mu gisata ca tourisme. Mbere nagira ndababwire ko hari mu Nigeria uyamaze gufata ya hotel yahora yitwa Bel Air Residence, uyitwa Olivia Hotel ni y'umu Nigeria. Bari no mu gisata c'indero barafasha ya hoteli kera tukira abana twebwe yitwa Pagidas Ebidemonos, imwe yahora yitwa Le Doyen, yiswe Ego Hotel, ubu yitwa Olivia University. Ubu bagira batangure ni rero kuri Zion Beach, tukipfuza yuko abatumiwe bose batosiba, ariko hari ivyugururiwe kuri bose. No kuvuganye n'icubahiro umukuru w'igihugu ejo heje kugurura nko mu masaa 5, abantu bazoza kuraba iryo hayanishwa, iryo danaza hayanishwa. Hanyuma ibisigaye navyo twebwe inyuma y'ugo rugendo tuzoheza turabe ingene tuguma tumenyekanisha ivyavuyemwo mu buryo butandukanye, duciye kuri amarezo sosio, hanyuma duciye no ku maradio. Bazobikurikirana amatariki bayo. Ego murakoze cyane, reka tubashimire cyane kubona mwaje gutubwira ibintu vyiza kandi ngira akamaro gose. Murakoze cyane, reka tugire ko turangiza n'ikiganiro n'akanya gasa nuko twarengeje, dusaba imbabazi cyane. Shimira abo twari kumwe hariya mu hinga bw'ivyuma, twe kumwe na Junior, twe kumwe na Lies, shimire Uriel twakoranye neza cyane. Shimire abantu bose mwatwumvirije, abadukurikiye kuri Facebook, abadukurikiye kuri ikwijana 3 n'ibice bitatu ku murongo twumvikaniraho. Tubashimire mwese. Irindi sango ni ku munsi weje saa 12:40 cyari kiganiro wa Boss tuvyuke. Imana imumviriza ibiganiro vyanyu, twese twibera mu boss umwe tugwiza umwimbu. Bye bye. Bizu.